Buri genekerezo rya 13 gitugutu uko umwaka utashe, abarundi baribuka urupfu rw'incungu y'umuganwa atari umugani Rudoviko Rwagasore yishwe n'abasi b'intahe yo kwikukira mu mwaka w'1961. Louis Rwagasore yaranzwe n'imvugo zajana n'ingiro. Yagira ati: iterambere shaka ku Burundi si irivangura, umuhutu, umututsi n'umutwa twese turi bamwe. Inyuma y'intsinzi y'amatora yo kuwa 18 Nyakanga 1961, iyo mfura y'umwami Mwambutsa wa kane Bangiricenge n'umwami kazi Tereze Kanyonga yamenyesheje ko hadatsinze umugambwe y'iprona ariko ko ari intsinzi y'abarundi bose. Yavuniye akagohe indongozi bagira bafashanye gutwara igihugu ko bokora neza kuko bazoshimirwa ivyo bakoze. Yaravumereye kandi ati: indongozi ibereye iryo zina ibwirizwa guharanira inkingi zitatu nyamukuru arizo ubumwe, iterambere n'ubutungane. Ntiyibagiye kwemeza ko atazoshira inyuma indero mu kwigisha abana b'igihugu, kugwiza umwimbu no gufata mu mugongo abakora imyuga mito mito hamwe n'abari mu buzima bukeneye ubufasha. Abarundi bose kuva ku mukuru gushika ku muto bakwiriye kwigira kuri ako karorero keza na kare umwera uva ibukuru ugakwira hose. Ico kizotuma igihugu kibandanya kuzigama intahe y'ubwigenge yabonetse habanje kuva amaraso, gutyo ubumwe, iterambere, iteka n'itekane birangwe mu Barundi.